ikiganiro nahirizanira ko zonje ndita mba ndi kumwe na umuswahili ya Batisha Adija nanje nitwa witwa Aisha Aisha no munsi bya leta na Krista nabirimo turamutse murabona ko no munsi bya studio wapi turiko turaraba ukuntu abamizulma bahimbaje ukwezi kwabo kwa Ramadan ate turibo no mu turi muri idi turabizi Krista n'amahoro neza ameze neza aje meze neza no munsi ubona gute mbe witwa Aisha je nitwa Aisha okay meze neza Aisha nanje nitwa Adija wabura nk'izina rya Frere Adija so kiwekiti twaje hano turi kuri stade aho hari umugwi munini cyangwa abantu benshi bagize idini rya Islam no musi baje nuko twabo kwarangiye ko kwisonzesha aho baje gushimira Imana ukwezi kweranda baje gushimira Imana yuko yabafashije muri iki gihe bari bamaze bisonzesha sivyo rero twabagende babisonzesheje kugira bishikanira Imana bahebe byose ibinezereza umubiri babihebe ubu bashitse ku Mana niho bari rero twaje kubagendera kugira ngo nabo nyene bashobore gutasha babo bashobore kugira icyo batubwiye kuri uyu munsi uko bawiteguriye turaza kubana nawe umwanya mutari muto natwe turi uyu munsi turaza kubaza Aisha inyuma yacu niba turamutse twishurike assalamu alaikum wa rahmatullah oya naco rero mukanya sase turaza kuganira abana bariya inkumi imisore batubwire ko ibijanye n'uno munsi ko bawiteguriye n'ukuntu byagenze ku masengesho yabo yagenze ego nuko rero mukanya sase reka turabo tuyagisha nuko rero twabwiye yuko tuza kuganiriza abantu benshi batandukanye baje gusenga bo mu idini rya Islam umeze neza yego ndashima uno munsi ukwibutse iki no musi numva no kuri mfise umunezero urenze sizi n'ukuntu no bivuga umunezero wiki umunezero w'irayidi ukwezi kuraheze kweranda wakwigiye mwiki ukwezi kweranda nakwigiyemwo ibintu byinshi cyane ari ibintu byinshi cyane kubana neza n'abantu n'ibintu byinshi gusa ibintu byinshi uno munsi uza kuba uyiteguriye gute ko tuzi neza ko ukwezi kurangiye kuba ukwezi ko gusangira ko gufashanya n'abandi mu rukundo wowe witeguriye gute nkawe je niteguriye gufashana n'abagenzi dusangire tunezerwe turyoherwe ego akaririmbo ushaka gutura abandi ba jeune nka wewe bari mu idini rya Islam mama papa ni naka je ndirimbo nkunda ni comme ça comme ça ya by CG ego none CG kandi mw'ibintu bya Yesu bice bigenda gute ni atari ariko urayikunda ego ndayikunda cyane uyituye nde je umuntu wa mbere uyituye umuntu wa mbere uyifurije ndayifurije umujama wanje nita Famfi ariko abavyeyi bakeneye nawe akaririmbo kawe abavyeyi bakeneye akarimbo batura nabo abavyeyi abavyeyi nabo nyene ashida batuye neza gusa nako karimbo nyene akarimbo nyene karagufrapa vyataye yego karafrapa vyataye nawe nimba muza kubonana na Sije uze kumubwira ko ndamukunda cyane wow n'umugenzi wanje ndaza kumwandikira yego na kibazo uze kumubwira ko ndamukunda ndafise impamvu yo kuririmba kompanara babayo that's comme ça nakwanga umustar je uri ubusare cyane woze kundondera Wizlakazi bitwande Wizlakazi kuri Instagram yego ndaza kugupartage okay na kibazo urakoze cyane okay turagarutse tubazaniye umukobwa ni mwiza murabibona antuka isize asa neza hello witwa gute nitwa Mani usa neza yego wiyumva gute kuno musibira iti mukuri numva meze fresh kweri vraiment ndashima muvuye mu kwezi mwari ukwezi kweranda warisonzeshe twese kose yego wishyuye ko wisonzesheje yes okay kwezi kwawe kwagenze gute kwagenze neza vraiment uyu munsi w'irayidi wiyumva gute wumva umeze gute meze bon kabisa ndanezerewe vraiment kandi namshukuru Mungu kwa kuwa tumefika siku ya leo siku ya Idi kumshukuru tu Mungu kabisa
hakuna kingine chetosha tukasema kama tu kumshukuru tu Mungu. Thank you God. Yeah. Turi mu kiganiro ntahiriza kiri kuri Look Media Burundi iri kuri Star Times na STNV. Ni ikiganiro dutasha abagenzi canke abavyeyi inshuti abantu tuzinanye. Uratasha abagenzi bawe hama ubipfuriza akarimbo ukunda. Yego nta kibazo, merci. Urakoze cyane wallahi. Tasha abagenzi bawe. Uwa mbere ni abagenzi banje bose n'abahungu bose ndabashiramo. Bose bashiremwe bumva bari hafi bose bavuge. Okay, uwa mbere ni Kirasusa Boy, uwa kabiri Njuma Tiger, uwa gatatu Sungura, uwa kane yitwa Sala, uwa gatanu ni Sandra. Nawo nyene gusa. Okay, akaririmbo ukunda ubifuriza. Yo gutamba. Akaririmbo kariko kose. Indirimbo nkunda jewe. Ego. Je nkunda umusani yitwa Chris's. N'umunyarwanda. Merci and you. Tukaba turabazaniye uwundi twavuye mu basore mu bastar tubazaniye umukobwa tumubaze nawe ukuntu byagenze. Ni sawa? Ni sawa. Meze neza? Yego. Witwa gute? Nitwa Fatma. Waje kuri ID byaryoshe uraberewe? Merci. Mwahejeje gusenga tukabona mwaryoshe mu mafoto wewe umunsi ufata gute byagenze gute kwitegura urabona musenga hakiri kare bimeze gute uyu munsi? Uyu munsi kweri ni umunsi mwiza kandi ni umunsi abandi bamaze gufa ntibawubonye. Turanezerewe kandi twaje gusaba Imana n'undi kwezi tube turiho. Twiteguye tuvuye ngaca tugenda ahantu tukifotora ca tugenda guteka hama ejo niho rero ca tugenda gutembera kubera uwo munsi niwo guteka gusa no kurya no gufungura kunywa amaji. Okay, uyu munsi muhimbaza mumaze ukwezi kweranda nisonzesheje muko murasenga. Ukwezi kwawe kwagenze gute? Twagenze neza kweri twagenze neza. Warisonzesheje ukwezi kose? Wishyuye? Okay, niki wovuga ku kwezi ko kwagenze n'uyu munsi uravye ukuntu vyagenze niki wovuga vyagenze neza hari ikibazo wagize muri rusange wovuga iki? Oya nta kibazo nagize kweri wari mwiza ni kubera gusa ni amasa yindutse n'ukwezi ibintu bigenda binyaruka amasaha agenda yanyaruka ntitwari dushaka ko ukwezi guhera kare. Turi mu kiganiro cyitwa Ntahiriza kiba kuri Look Media Burundi iri kuri Star Times na STNB. Ni ikiganiro cyo gutasha cyitwa Ntahiriza. Wotasha abakunzi bawe canke abansi bawe nyembo bafise ako sinibaza ko usabasi uri kuri ID hanyuma ubifuriza akarimbo ukunda. Turi mu kiganiro Ntahiriza uratasha hanyuma ko bifuriza akarimbo ukunda. Akaririmbo akaririmbo ukunda wewe wumviriza kuva abari kubipfuriza. Anani akaririmbo akariko kose kaba kikirundi kaba igiswahili kaba ko hehe akariko kose. Utasha abagenzi bawe hamwe wipfuza akaririmbo. Abagenzi banje ndabakunda cyane na mama wanje n'umukuru wanje famille yanje yose ndayikunda. Sabi n'Imana abe nani ikirundi kweli kirananira. Akaririmbo bipfurije? Akaririmbo Eid Mubarak to Islam and my friend and my mother to my family. I love you so much. Thank you. Yeah, merci. Murabibona neza turi kumwe n'imisore biringa anye ibana mumeze neza wangu? Je ndashima nawe uraho? Je ndaho nanje umwe wese n'uwiwe je naronse. Kwa jomba gakoti? Naje mbaye ikoti. Biremewe kutambara ikanzu uje gusenga? Biremewe gusa nije gusa nashatse gusa kuwambaye ikoti. Okay. Ngo biremewe? Nibyo? Biremewe kutambara ikanzu kambara ipantaro ariko waziri butura yonyene. Je ndabona usa n'umuntu akunda umuziki. Aha nimbonesha kure yitwa Look Media Burundi. Turakunda umuziki natwe. Mu kiganiro cyitwa Ntahiriza. Dutegereza gutasha abakunzi bacu n'abakunzi b'idini rya Islam n'abagenzi bacu. Ariko imbere yaho wewe uri ku kwezi wakumaze uri mu biki?
je nakumaze nifatikije n'Imana kubera ni kuno kwezi gutuma tugawa mizima twegereza Imana cyane. Muri uku kwezi haba harimo gufashanya urukundo abatishoboye wewe wabigenjeje gute? Jewe novuga ko nagerageje kubikora gatoyi gusa si cyane. Nawe tukubaze ukwezi kwagenze gute? Kwezi kweranda kwagenze gute? Wameze neza kweli. Kwageze gute? Okay. Mugabo nje Kirundi. Yabo kiduga cyane kweli. Harya mwese mwamisonzeshe warisonzesheje wowe? Mutabesha kumara. Mwese mwarisonzesheje? Isonzesha nitegeko. Ukwezi kwagenze gute mu en général muri rusangi ukwezi kwagenze gute? Wameze neza kabisa. Mambo ari bon. Uno munsi rero aha mu masaha za kuja imbere ntitoza kubona numwe bazabagiye kuri plage ndabizi. Ego uno munsi uwiteguriye gute? Umunsi nyene wo kuryoherwa ariko muranafasha abatishoboye. Uwiteguriye nka gute wewe kubgawe? Jewe no munsi ndawiteguriye neza kubera n'umunsi wo kuryoherwa. Ahubwo nawe ndaguhaye karibu muhira. Ni hehe je ndize kwirira kama mbaya nyambaye. Nabyambari urabibona? Ngaho ni hehe mu biyenzi kujya kangahe? Kujya gatandatu. Jana ujye umuce jana rese mapu y'umuceri waraye. Nawe uza kuryoherwa hehe mwese? No munsi hariya mu buyenzi nyene. Mwese musanze muri abagenzi canke mwahuringa? Turi bagenzi. Hari umuntu wafashije ngaho tuko tubona hari abantu benshi ibimuga abantu batishoboye. Ari umuntu wafashije? Kuba twoba kweri tuba mugabo turaba nama defense. Okay, ako baje gufasha ukora bazi ko ari raidi cyo gutanze kubafasha nyene kuko nuko nyene byagenze mugabo si raidi zose mugabo. Okay. Rero turi mu kiganiro ntahiriza. Mutegereza gutasha abantu n'imiburi buri batatu, bane batanu. Abagenzi banyu, abashiri banyu, n'abashiri mufise. Je na mufise mugabo. Urafise butasha ariko nuko dufise umushiri. Je na mufise kwe sindakubesha. Nari abantu utashufise no abagenzi, abavyeyi. Abagenzi ndabafise, abavyeyi ndabafise. Ucutasha wonyene hama uwifurize akaririmbo ukunda. Nta nje nyene. Nari umutasha. Nari umutasha. Oya. Ujya ngo nta n'umugenzi nta n'uwo yifuriza akaririmbo. Abantu baramubabaje byagenze nabi abantu sinzi. Avuze ngo nta n'umugenzi wo ku mutima afise. Batasha shacu wifuriza akaririmbo kawe. Je wono tasha ni Kisu. Tumwita Kisu, undi ni Kabebe, undi ni Ali. Na muiba sindamwibagira. Akaririmbo je ngo ndagata indirimbo ya Double J. Yitwa gute? Nzoduga. Oya nawe utazoduga tubwire umuntu umwe nta n'umushari ufise. Oya ahubwo nimba atabagenzi afise basi tasha basi bawe wifuriza akaririmbo. Akaririmbo. Basi bawe ko abagenzi utabafise. Je ngo akaririmbo ka Satubigusa. Okay, ukifurije nde akaririmbo ka Satbakahe? Urahibagiye. Kiza kuba amasaba. Okay. Kirisese. Ukifurije nde? Abagenzi gusa. Washaka kubavuga? So kubavuga. Bavuga amazina abo wifurije akaririmbo. Okay, Wizlakas, Jay Masai, na Goods. Okay, ngine na Sojo. Ko wari wanse kubavuga kandi numva ufise benshi. Ntibari ku mutima urinda kuyumvira. Baramubabaje hajya abantu nibabi oya abantu bari mu kwezi. Barakumvise ko batari ku mutima urinda kuyumvira. Baranyumva mugabo. Yani nafundo mfise ku mutima. Urakoze cyane. Ndanje ndashimye. Ni sawa? Yego. Akazina yitwa Bella Shakira muraberewe. Murakoze cyane. Yego. Ukwezi kwa Ramadan gusigura iki kuri wewe? Gusigura ibintu byinshi cyane. Ukwezi ko kwihana urazi umuntu n'umuntu nyene
ntiwera nturi marayika bumva tuba mu byaha ariko n'ukwezi kwiza cyane kweranda kuri twebwe ukakwihanamo ibyaha ugasaba imbabazi abantu mwakugiraniye nabi mwashavuraniye kugira wifunga amafungo yawe atanzitizi n'imwe. Ego uno munsi n'umunsi wo ukwezi kweranda kwarangiye kwa Ramadan mbega ko tuzi ko abapfuye ngaha hari abaza gufasha mwe muca muja hehe gufasha biri mu mice myinshi urashobora kubiherako utaraja gusenga cyangwa ukaba wabikoze ufate bucarira ari nk'abantu wari ukeneye kuja gufasha ukabafasha haba kwa muganga canke mu kibano urazi bose ntibaba bari buronke iyo rayidi nk'uko bitegerejwe rero iyo wayironse kubasumbya urabahako nabo bagashikira. Kuba ku nshuti zawe ku muryango wawe ushobora gutasha cyangwa kwifuriza abantu umunsi mukuru mwiza wa Eid bangahe washobora kubatubwira n'akari n'uturirimbo nawe twoba tubiri cyangwa tanga Jesse ndi kuririmba ko pana umwaririmbire akaririmbo ukunda ko muririmbyi w'umurundi cyangwa akandi k'igiswahili ariko no batasha ndafise umwana wanje yitwa Nimubona Alimasi ntari hano hafi ntitwafeteye hamwe yani Iraidi Idil Fitri nkabafise nitwa ngenda kuri iyo Jafet nawe ntari hafi musaza wanje nawe ntitwifurazanije Iraidi hafi aho bari hose bumve yuko ndi mama wabo ndabifurije Iraidi nziza n'abari ngaha mu Burundi ndafise musaza wanje yitwa Abdul nawe ndamwifurije Iraidi nziza eka umuryango wanje wose ndawifurize uhimbaza Iraidi nziza. Akaririmbo kamwe ukunda basi kamwe gusa umuririmbyi ukunda wese umurundi ibintu by'indirimbo kenshi natwacu ntitwubanye nkako tubari je ibintu by'indirimbo kweli sindabyitaho cyane nta n'umuririmbyi n'umwe w'umurundi na Sadbi Kidumu ako karimbo vraiment turaza bagashiramo turagushimire Eid Mubarak. Eid Mubaraka urakoze namwe murakoze cyane. Umeze neza? Ego ndashima. Uraberewe? Merci. Uno munsi uvuze iki kuri wewe? Jewe ndishimye nyene kuona yani nafurahia kuona kisi tumefika siku kama ya leo, tuko tumejiandaa kivile na Mungu alitusaidia tukafika salama, tunamshukuru Mungu kwa hilo. Ukwezi kwa Ramadan gusigura iki kuri wewe? Ukwezi kwa Ramadan kuri jewe yani no kuvuga no kwezi nyene ko kugira ibintu byiza, ko kwiyegereza ku Mana, ko gusenga cyane nyene no kwikura cyane kw'Imana uravyumva nawe. Ubunye muraheje gusenga mbega kuri wewe ucugenda hehe? Jewe ngiye muhira gutegura ivyo kurya abana. Arabatubwira ati haraca tuja gufasha abatishoboye kugira ngo tunezerwane nawe. Tuba twamaze kubitanga tubitanga tutaraja gusenga zakatul fitri tubitanga tutarasenga nitwa duhejeje gusenga rero duca tubishikiriza abashehe bakaca babibaha. Ego kuri no munsi muba muryohewe muba mushaka kunezerwana n'abagenzi inshuti uwoshobora kwifuriza abantu batatu cyangwa batanu akaririmbo wifuza wongera nabatubwira. Ego wa mbere no kwifuriza akaririmbo ni Baby Gold Mama Yazidi, uwundi ni Mariamu Mama Sunati, uwundi ni Amisa Mama Samir, uwundi ni Sumaya Mama Roxania n'abana banje. Akaririmbo ni kamwe cyangwa ni tubiri tuvuge? Akaririmbo tubiri canke kamwe byose ni sawa. Utuhe ukunda kuririmba cyangwa abana bakunda? Indirimbo je nkunda ni indirimbo ya Kivumbi w'umunyarwanda yitwa Ola. Iyindi ni ndayibagiye mananje with design akarimbo kitwa gute? Ndakibagiye izina. Akariko kose ka Wizi
nishasha oya imaze nk'amezi abiri ndayibagiye izina n'ukuri nta kibazo turaza kwirondera unye iramazani usanga ibintu vy'imiziki nye tubishize ku ruhande kubera twishize ku Mana cyane usanga bituvuye no mu mutwe hano iki abandi bamizima ko usanga muheje amafunguro n'abantu bacasubira muri bya bindi nyene kandi kwa kwezi ko kwitunganya yani nabo turabasabiye ku Mana Imana ibafashe babivemo kubera sivyiza umuntu wejeje amafungo nibica bisabwa ko oguma usubira muri vya bindi ahubwo ucubanda ukora ivyiza kubera uba wamaze kumenyera ukora ivyiza imbere y'Imana ucubanda bikonyene gushimire damwe murakoze yego none uwo tuzanye ntabwo asanzwe ntagabaho nange murabona ibintu yambaye nta wundi muntu avyambaye ni wowe boneka wenyine muri stade yose antuka nange murabibona hello umeze neza Yego nimeze neza nshimira Imana. Uraberewe cyane wambaye ibintu ata wundi muntu avyambaye. Urakoze. Witwa gute? Nitwa George Washington. George, izi mpuzu wazikuriye he? Izi nizo nakoze jewe. Usanzwe ukora impuzu? Yego. Muze usanzwe ukora iki? Ukora impuzu nyene? Oya nfite akazi nkora kazi ko mu studio. Antuka ni uboneka muri stade yose uraberewe wambaye ibintu bitesa. Hanyuma turi mu kiganiro ntahiriza uratasha abagenzi bawe inshuti abavyeyi yambo bafise n'abansi yambo ushaka kubivuriza akaririmbo ukabivuriza akaririmbo ukunda ariko imbere yaho mbere kubatasha canke ubivuriza akaririmbo muvuye mu kwezi kwiranda ukwezi kwawe kwagenze gute byari byifashe gute ukwezi kwa Ramazani dushima Imana bagende neza abayisilamu bose mu Burundi Ramazani yabaye nziza cyane ni ukwezi mwamwisonzesheje warisonzesheje ukwezi kose yego izi mpuzu waziteguye igihe kingana gute antuka ntabwo bisanzwe ntabwo ari ibintu wateguye iminsi ibiri canke indwi waziteguye igihe kingana gute izi mpuzu zari zifise umwaka wose ziri mu nzu wari waziteguye irayidi y'uyu munsi nawe waraziteguye kandi uraberewe rero turi mu kiganiro ntahiriza wotasha abagenzi bawe hama ukabifuriza akaririmbo wa mbere ni mama wanje itwa mama Amerike mama Moses wa kabiri ni brother wanje itwa Moses wa gatatu ni sister wanje itwa Dazamda wa kane itwa Amisa wa gatanu itwa Mkiwa Mwavita wa gatandatu itwa Bakari n'abandi bose akarimbo bifurije akarimbo ukunda ubifurije nakahe Kalbifi Madina uraberewe cyane niki bwira akantu bamizima bose aho bari kuri umunsi w'irayidi niki wobabwira baranezerewe uyu munsi n'uwanyu niki wobabwira abamizima bose muri rusange ico no babwira abayisilamu bose mu Burundi yangeso nziza twaherese mu mafungo ya Ramazani inyuma ya Ramazani bayibandanije nico no babwira cyo gusa mu gihe cyo Ramazani mwabaye abana beza mwahevye ngira gucumura niko twabivuga ubu tuvuge ko mugeze mu gihe rero cyo gukora ivyaha canke murabandanya kujya nyene bivana n'umuntu n'umutima wiwe ari abandi bavuye muri Ramazani baca basubira mu vya vyindi vyo gushura ivyo ari abandi bavuye muri Ramazani usanga waronse inyigisho nziza muri Ramazani baca yibandanyiriza iyo nyigisho uyu munsi woza kuhimbaza gute uza kurangiza gute uyu munsi ndaza kwimbaza ni familia yanje n'umuryango wanje tugishimire ko bemeye gukorana natwe tukongera tukugira kuberewe kabisa wakubiza abari bose urakoze cyane namwe murakoze turacabandanya n'ikiganiro cyacu cyane ntahiriza nk'uko twabibabwiye turiko turayagisha abagize idini rya Islam hano i Bujumbura aho basengeye hano kuri bakunda kuyita kuri Somarte kuri autoroute niho turi umeze neza Ego tumeze neza akazina kanya je nitwa Amido Barenga yabo uno munsi mwarangije ukwezi kweranda tubanjeje ku kibazo cya mbere mbe ukwezi kweranda kwasiguye iki kuri wewe cyangwa gusigura iki kuri wewe ukwezi kweranda ukwezi kwa Ramazani
si kuri jewe gusa ni kuri abantu bose dusanzwe twemera idini ry'abayisilamu. Ni ukwezi kwiza cyane, ni ukwezi mu nyigisho baduhaye, ukwezi Korani dusanzwe twemera yamanukiyemwo. Rero uko kwezi ni ukwezi kw'imigisha, ukwezi tumara iminsi 30 twisonzesheje, dufise ama objectif menshi atandukanye, na cyane cyane kwicisha bugufi imbere y'Imana, gusaba ibigongwe, gusabira abacu bamaze kwitaba umuremyi. Muri make ni ukwezi kwiza cyane cyane gose, tukuronkamwe imigisha myinshi, imihezagiro. Muri make nuko. Iyo murangije uko kwezi akenshi tubona mwaberewe muryohewe. Niki wizese mu bisanzwe kibaryoheye gikuru nyamukuru? Nkuko nabikubwiye ni ukwezi kw'imigisha, tuba dufise imigisha myinshi cyane, tuba dufise akamwemwe. Urumva tuba tusanzwe tunezerewe kubera Imana iba yatuzaniye ibintu byinshi cyane muri uko kwezi, iba yatugiriye imbabazi. Urumva ntitworeka kugira akamwemwe. Kandi mu mico yacu iyo duhejeje tuca tugenda tugategura ku muntu afise uburyo, hama tugasangirira hamwe n'abandi bantu badafise uburyo, abantu batishoboje. Nk'ubu tuvuye ngaha tuca tugenda mu ma orphelinat kugira dufashe abantu badashoboye kwishoboza, bashobore kuryohegana natwe, tuba dufite utuntu duke dushobora kupartaja nabo. Murakoze cyane. Mbega kuri uno munsi w'umunezero ku idini rya Islam cyangwa kubagize Islam, nigiki ushaka kubwira abandi bayisilamu bagenzi bawe? Jewe ikintu nubwira abandi bayisilamu bagenzi banje n'abandi batari abayisilamu, nubasaba ko abantu bose bogira umutima mwiza, bagakora ibintu byiza, udafise ufise agaha udafise, abantu bafise inzanko n'ibindi bakabireka, tukabaho mu mahoro n'umutekano nk'uko nyene icyubahiro umukuru wacu w'igihugu yabitwigishije. Ego twese turakunda umuziki. Ni ikiganiro ntahiriza. Ushobora kutasha abantu 2 cyangwa 5 bagize idini rya Islam, ukabifuriza umunsi mukuru mwiza, urashaka kubavuga n'akaririmbo ushaka kwaba batoye? Ubwa mbere ntangwe gutasha papa wanje ari Makamba muri komine Mabanda yitwa Amiri Ismail, ama nkongera nkatasha na grand frère wanje nawe nyene ari Mabanda yitwa Ismail Barenga yabo. Ubwa gatatu ndatahije abisilamu bose bari mu Burundi, nongera ndabifuriza umunsi mukuru mwiza w'Irayidi, ubagwe neza, ko amafunga aheze ntibace basubira gukora ibintu bibi, ahubwo bazobandanye bakora ibintu byiza cyane. Hama ubwa kane ndatahije abagenzi banje bose, abisilamu n'abatari abisilamu. Twaturaje n'abandi. Hello, meze neza? Turashimira alhamdulillah. Nawe meze neza? Yego ndaho ndashima. Witwa gute? Ku mazina nitwa Asman Shaaban canke irindi banyita Black Soldier. Yego. Nawe witwa gute? Je banyita Dani Ramadan canke kanyita Dani OG King Skywolf. Tubasanze muri kumwe kandi muraha ko gusukuntu murafana ikintu canke muravugana? Okay, mu bisanzwe turamahasa. Ah bon, muramahasa biri bya vrai? Oui. Muramahasa? Yeah, twin. Okay, uyu munsi tubasanze mwari mwaje gusenga, mwaje ko kurangiza ukwezi kwanyu kweranda, mwari mumaze muyisonzesheje. Hajya mizima mwese muri sonzesha nka mwebwe, wewe warisonzesheje? Yego ni nka twese. Ukwezi kose nta munsi numwe wasivye? Nta munsi 30 yose. Nawe warisonzesheje ukwezi kose? Yego, ku muntu azi uku kwezi akamaro kako niyoreka gufunga. Bon, hari ukuntu numvise ushobora gusiba, donc nk'umunsi umwe ukawusimba, hanyuma ukazowuriha mu nyuma, wewe nta munsi numwe wasimvye? Kirese bishitse ngwaye nawe nyene misi nigeze ngwari Imana arankinze. Umeze neza? Yego ndameze neza. Uraberewe? Merci. Uno munsi murangije ukwezi kwa Ramadan. Ramadan kuri wowe isigura iki? Yani ni mwezi wa kumcha Mwenyezi Mungu, mwezi wa amani, mwezi ambao unatufanya tujisikie uhuru, tuwe na kitu ambacho kinachoitwa mapenzi, upendo na kuwa na uvumilivu pia, na kinaleta amani katika nchi yetu na kinatufanya tusaidie wale ambao wana mahitaji fulani, na kinaleta wale ambao walikuwa kuna tatizo lolote, hususan katika masuala ya chakula,
wanapata chakula. Wale ambao walikuwa wana uwezo, kuna wakati wanapata uwezo uliokuwa mzuri sana. Mwezi mzuri sana wa amani katika dunia nzima kwa ujumla. Iyo murangije ukwezi kwa Ramadan ubu unye ucuja hehe hari abavuga ko baca bafasha nawe ufise gahunda yo kucuja hehe? Benshi bagenda guserebra kwa sababu ni siku ambao ni nzuri, siku ya furaha, ni siku nzuri kwa Waislamu, ni siku ambao wengi wanaenda kufurahia siku kuu. Upande wangu mimi naenda kumshukuru Mungu kwa sababu kumaliza Ramadhani, kupata ingine Ramadhani tena mpaka Mungu akituwezesha. Sasa upande wangu mimi ni kwenda kumshukuru kwanza Mungu na kufurahia hii sikukuu na familia kwa ujumla. Ego, wivu abantu ushobora kwifuriza umunsi mukuru mwiza wa Eid ni bangahe, ni bande? Ni wengi sana. Amazina naweza nikasema, nadhani nikamsabai nikamfurizia vizuri Ramadhani nzuri baba yangu, kwa sababu yeye ndo wa kwanza ambaye aliyenisaidia kufika mpaka hapa. Wa pili hayupo hai, alikuwa ni mama yangu, ningemsaidia na ningempongeza siku hii. Na siku hii nadhani nikapongeza Waislamu wote kwa ujumla. Pia nipongeze naibu rais wetu aliyefika hapa, nipongeze sana na kamati yote iliyoandaa siku hii, na sio tu Waislamu, pia na Warundi wote nikuwapongeza siku hii. Ego, akaririmbo kamwe cyangwa tubiri ushobora kubifuriza? Nadhani kawaambia tu Allahu Akbar. Tukaba turabazaniye uwundi. Hello, umeze neza? Ndashima namwe umeze neza. Ego, natwe turashima. Turi no ku Media Burundi, tuko turakora ikiganiro ntahiriza. Ni ikiganiro cyo gutasha abagenzi bawe, inshuti zawe, abavyeyi bawe, hanyuma ukabipfuriza akarerumba ukunda. Ariko imbere yo kubatasha tubanze tukubaze, muvuye mu kwezi kweranda. Kwezi bamaze mwisonzesheje, ukwezi kwawe kwagenze gute? Kwagenze neza vraiment, kwezi kweranda wigamo ibintu byinshi bisanzwe. Ego, nuko nobivuga. Okay, utubwiye mu kwiga ibintu byinshi, nk'ubu niki kiwize mu kwezi kweranda muvuyo? Urafashanya nkuko bisanzwe, gusa bisaba urengezeho, urushirizeho kwaho wahora ubwira ibyo wahora ubikora. Ego, hama nk'ibisanzwe ugasenga ku mwanya. Ego, kubera hari benshi batahashize kandi bifuza kuhashika, kuko ugiriye amahirwe yo kuhagera bica bisaba ubyitemwe neza kandi ubishimira Imana. Ego, novuga ko ari ijambo rikomeye cyane kuba nageze ahantu, ikintu gikomeye cyane, ndabishima Imana. Alhamdulillah. Mu kwezi kwa Ramadhani muba mwese mwabaye abana beza kabisa, muri ku murongo. Ubu rero tuvuge ko mugeze mu gihe cyo gukora amafuti canke ibyo mwize, ibyo mwari mwarahevye bandanyiriza ko si kuvuga ngo ni igihe cyo gukora amafuti, bandanyiriza ko. Ego, nigiki wari ukumbuye hari ibintu mudakora mu gihe cya Ramadhani ariko mufunguye muba muvyemerewe? Nigiki wari ukumbuye uvuga ati kabisa ndavuye muri Ramadhani iki kintu niki wari ukumbuye? Sinari nkumbuye. Tugiye basi ko wari ukumbuye gufungura misi yose mu gitondo. Ntacyo mbona kabisa. Ego, kubera kenshi mu gatondo sinkunda gufungura après midi cyane n'ijoro ku mugoroba. Uyu munsi wawe witeguriye gute? Hariho abantu bagitangura gufunga gusa bari batanguye kurondera impuzu bazokwambara, make up bazogira, wowe wawe witeguriye gute? Ivyo kabisa n'ibindi nayironka impuzu, alhamdulillah, ndagenda gusenga uko nyene, apana kurya bavuga ngo ndafise impuzu nshobora kugenda gusenga. No, ndagenda cyangwa ishobora kubishuhamo cyane. Rero ibyo bya make up oya nisiganye nibyo nanje nyene nzi, nta bindi. Kubera ibyo bya make up nta n'umusore rimwe ndayigirisha, ni podora nyene ibinyene by'iwanje, nta bindi kabisa. Hariho abantu umunsi w'Eid bawita umunsi w'umuceri, nigiki wababwira? Ego, ni byiza gusangira umuryango, abagenzi. Yego, tuvuge ko ntacyo bitwaye rero kubitwa umunsi w'umuceri.
nyene kubera benshi nyene barateka abari gusangira muri rusangi. Okay. Turi mu kiganiro ntahiriza, ni ikiganiro cyo gutasha, tasha abagenzi bawe. Nimba atabufise uvuga abansi bawe. Akasinabaza wahora ufunze ufise abansi, ubatashe hanyuma ubipfuriza indirimbo ukunda. Ndabipfurije Eid Mubarak to all Muslim. Bavuga amazina abagenzi bawe ushaka gutasha. Abagenzi banje cyambere n'umuryango wanje yego nawutahije umunsi mukuru ubashe kubagwa neza Eid Mubarak n'abandi bagenzi banje yego ni benshi nishimye kubavuga. Sinashimye kubavuga. Ndi kuri stade mwaje gusenga wovuye ngaho ucujahe. Mvenga tugiye kiri garden n'umuryango niho twabonkinze yego. Wakoze cyane gukorana na ikiganiro natwe tubishimiye cyane nasubwo wakoze cyane gose. Turacanye gusenga hano kuri Autoroute tumeze neza. Yego ndashimye. Akazina Uzairi. 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 Ndiyo. Ni sawa? Yego ni sawa. Akazina Yitwa Arama. Mnavukana Mr. Bana. Mr. Bana. Mr. Bana. Hariho umu producer yitwa Bana. Uramuzi? Ig Bana. Uramuzi? Yego. Muri itirano. Oya. Kumusa na element none. Ego waje gusenga ukwezi kwa Ramadan kuri wowe ni giki? Ukwezi kwa Ramadan. Ukwezi kwa Ramadan ni ukwezi kwacu mukuru. Ugusenga uko nyene. Kuri wowe uku kwezi gusobanura iki? Ukwezi kwa Ramadan. Ukwezi kwa Ramadan gisigura ukora iki basi muri uku kwezi? Ukwezi ndafunga uko nyene. Ibintu byose byibi n'indirimbo tureka ibintu byinshi gukora kuri Ramadan, ukwezi kwa Ramadan. Wowe ukwezi kwa Ramadan gusigura iki kuri wewe? Ukwezi kwa Ramadan sinzi wensigura sababeshi. Ukora iki mu kwezi kwa Ramadan? Ukwezi kwa Ramadan ni gusenga ukareka gukora ibyaha gusa. Uno musi mwahejeje gusenga ahacaja gufasha abandi bakaja gusangira n'imiryango wowe ucujaye? Jewe ndetse ndamuhera gusa. Kujya pilau. No kuja kuri plage. Muri ibyo byose uzakora mwiki? Jewe muri ibyo byose nje nshika muhira kwanza cyambere afungura meje gufungura nca gusa n'abagenzi bakindi. Nawe ucuja he? Umunsi mwahejeje muri sanzuye wowe ucujaye? Jewe no kugira ibintu byose ndagenda nga muri town ndarya ndi mugabo sinawe muhuye n'umunsi. Nutaha? Kumenye kudataha? N'umunsi w'amashow ko nyene. Witegura kuja muri show yahe? Na Safi Garden Black ko nyene. Wose uraza kuhaja? Wewe wasizwe? Nta namuje? Hariho. Safi haya kuri Safi ntujaye? Safi Garden Black hose twagenda. Muragenda? Nidutaha? Weekend after weekend? Kushika kuwa mbere? Kushika kuwa mbere? Oya nzota hejo kwenye nami. Ejo nkasanga ngapi? Nkaya mango mwiri zuba, nko kuri rizuba. Oya mu gatondo kwenye. Hitana rero tuje kujana ko naje sina. Sawa na. Ubuze kuza gusohoka. Wifuza nk'ubunye ushitse ko hacabuzwa nk'indirimbo yawe, umuririmbyi ukunda. Nka Satbi cyangwa ibintu kwenye. Indirimbo izahe? Indirimbo izahe? Za Satbi. Akurimba nje izina ry'indirimbo. Izina ry'indirimbo. Ya Satbi. Ya Satbi. Na Kirisese ndayuzi. Kirisese. Comment ça va? Zose ndazizi. Ukundi yahe no? Na ijya yaririmbye na Ibra kwenye. Ibra ni ukunda? Uyifurije bandi? Abagenzi iyo ndirimbo. Muyomba kwenye. Muyomba? Ni ya Satbi yonyene wifuza yari noji nayo? Inoji. Ari noji si cyane. Na ndimbo yo wumva woshishamo? Yari noji. Wapi? Na legend wapi? Wewe kudira Sati? Sati biyene. Urakoze. Nawe ni Sati cyangwa turaja mu kimbibi?
indirimbo duza gukubitamo kugira ngo icuta abagenzi bawe baryoherwe. jewe ni Sadbi Kirisese Kirisese bandu yitu batuye iyo ndirimbo ja nk'abagenzi ko Kirisese yonyene ni ushaka ntundi muririmbyi dinoje nka C'est la vie. C'est la vie. Wewe umuririmbyi mu Burundi wemera legend ninde? Legend ni Akili. Akili aha ni he? Moro. Wewe kuri wewe Akili ni legend. Wow, ufatiye kuki? Ufatiye kuki? Kugira uvuga ati yo ni legend. Kwa yajya ndirimbo yasohoye umwaka nyoya yamuhaye yiti kwe. Mubwiki Akili ni n'umumizi nka wewe mubwiki. Ni mu Islam. Oya so mu Islam. Akili? Akili? Kiri kuri mu Islam umwe uyuzuye. Navyo waruzi? Oya natarenze. Yo, nawe yari mu mafungo nawe. Oya. Nukuri kose Akili ari mu mafungo. Ari ndimbo uhetse ko nasohora muri uku kwezi. Oya. No mu Islam nkawe. Natarenze kwe. Kira kaja mugire Akili. Akili mugiye gute? Ramadan Mubarak. Okay, tubashimire cyane. Nawe tugushimire. Ngo urakoze. Sawa. Umeze neza? Yego. Ko waberewe? Yego bisanzwe. Ibisaje? Kubera ko byisi bisanze. Kubera nyene umuntu wese aremewe kubereko. Yego. Eid Mubarak. Ya, alhamdulillah. Uko murangije ukwezi kwa Ramadan. Ramadan kuri wese wanuriki? Ramadan ni ukwezi kwahariwe kwihana donc ni ukwezi kwahariwe gusaba Imana imbabazi ibyo twakoze ku mwaka wose. Ego. Kuri wewe ku kwezi kwakumariye iki kwakwigishije iki? Uku kwezi kwamari ibintu byinshi cyane, hariho ibintu byinshi tujyamwo twebwe abantu tukiri batoya, ariko uku kwezi turifunga nyene tugasaba imbabazi Imana nyene ibintu bikagenda neza. Ni kuvuga ni ukwezi kabisa kwambereye ukwezi kuruta ayandi amezi. Uno munsi mwaje no kuvuga ngo mwahejeje mwaje gusenga kushimira Imana. Mbega nk'ubu tujahe? Nk'ubu tujahe? Kuryoherwa ko tuzi ko muca muja kuryoherwa. No, nturyoherwa kuko sikuvuga yuko tuba turekure kujya kuryoherwa ngo tuje kuryoherwa, turagenda muhira dufungure dusangire n'imiryango hama nyene birangira uko birangira uko nyene. Aravuga ngo tingo sha tugenda gufasha abana bariya woho bigenza gute? Gufasha dufasha ava kubera turatanga bavyita zakatul fitri, turatanga urumva tuza gusenga twaramaze gufasha. Wewe wobwira iki abandi bayisilamu muraje amasengesho avuga ati asha ahanye rero reka nsubire muri bwa buzima, wobabwira gute? Icyo nobabwira ubuzima ni bwahindutse ni burya nyene, ahubwo bari gukomereza nyene kujya nyene bikagenda uko nyene. Ego ni mu kiganiro ntahiriza komunesha kora Look Media. Turataja tukivuriza umunsi mukuru mwiza abayisilamu. Kuri wowe ni bande wifuza gutasha n'akarimbo watuye? Jenda watuye akaririmbo ka Filmadina ka Mahereze, ndibaza benshi mu miryango y'abamizima baramuzi. Hama nkaba nifurije Laidi muri rusange abafanzi banje, nkaba nifurije n'umuryango wanjye mbese na sheri wanje. Ego shawa sheri wawe ndisi shurwa ryawe. Tugushimire. Ego merci. Ego. Tukaba turaje n'abandi musi tuwa abantu batandukanye. Hello, umeze neza? Meze neza ndashima. Witwa gute? Nitwa Adenan. Witwa? Adenan. Ako kaboro ufise mu ntoki bakitwa gute? Aka kabakita msala. Nakiki? Mva n'akantu nyine abamizima dukoresha mu gihe tuba turiko turahimbaza Imana canke turasenga. Hagiye abantu bose bari baje gusenga bari bayizanye. So yego bose bari bayizanye. Utayizanye ntusenga? Oya utayizanye nyene ushobora kubwira umugenzi wawe nyene mukagira nimba ari munini mugasangira. Uyu munsi n'umunsi wanyu mwafunguye mwara mu mafungo mwara mu kwezi kwiranda. Wewe ukwezi kwawe kwagenze gute? Ni iki zakugoye? Muri sange ukwezi kwawe kwari kumeze gute? Saje nakubeshe ko ku kwezi ni ukwezi kwiza tugusa kwabaye kuko nyene kugerageza nyene umuntu nyene uravye ko ni ukwezi munasenga sana. Nibiki vyakugoye muri uku kwezi? Hari ibintu bigoye kuko mukora ibintu mutamusaza mukora sana. So for example nk'umukashi wanje ni basi nk'udufate nyimba mu nzu yahoramo umwanya nk'inshuro zitanu
yaciye yongereza agacagira nka veni kandi urazi ko we n'umukashi wawe mukora ibintu byinshi bibi vyokonona amafungo ya nk'ivyo n'ibigeragezo vyambako gusa nkavyihanganira. Hariho abantu batazi umukarashi wariho uvuze umukarashi uvuze umuki Umubebi umubebi tunyene ya nk'umushushu wawe kwera. niwo wari ukumbuye ko muhura mugire ibintu bitemerewe muri ayiti oya basi nyene nko mu mafungo nyene biragoye ko mwohura kandi umukumbuye sana cyo usanga uri kuribana ya uku kwezi kose guheze ntimwigeze mubonana ivyo kuri dogera warukumbuye ko mugira ukwezi kose guheze mutabonanye ego vraiment kweri kose kwaheze tutabonana nyene dukominikana amafone tugusa today kweri today harasha kabisa nico kintu warukumbuye mu gihe cyose warufunze uwo mubibi wawe nukumbuye so nakubeshe kwanza muri iki gihe cyose dufunze naye ngumbuye kujya saa sita mani naye ngumbuye uravye nka jewe puisque abagenzi banje bose nka 90% saba mizima numvise ndashaka kunywa kuji wabo ngasanga ariko arafungura mani akabwira ati mani karibu ivyo bintu bizokwica gusa nyene ukihangana ukagira urya mutima nyene umva ivyo byose nibigeragezo ya hari igihe bishika ugasiba nk'umunsi gufunga hama ukazawuriha mu nyuma wowe nta munsi numwe wasivye impamvu atamusi numye nigeze nsiba nuko batubwira iyo usivye umunsi umwe uriha demo na medita nkavuga ati kweri nsiba umunsi umwe kubera demo nzorihe demo oya narihangana kweri usivye gufunga umunsi umwe uca ufunga demo uriha demo kirese ugwaye uriha enjoro nyene amafunga amaze guhera nk'ubu turi misi isanzwe ucuriya enjoro tugusa ubikoze ubishaka uriha demo turi mu kiganiro ntahiriza turatasha abagenzi inshuti abavyeyi nabo babebi bawe nibo bavuze hama kubatura akaririmbo ukunda bakakomeza bakubwa neza batashe hama wifuriza akaririmbo so je ngunda indirimbo ya team yitwa The Boyfriend Gang ya bafise indirimbo yitwa ni Loli and Naka ya bafise indirimbo yitwa Nishida yo ndirimbo kwe ndayibatuye bose ya nibo batahije ariko nibo batahije abo yituye nabo wavuze nabo batahije nabavuze ni Loli and Naka niko bitwa ya iyo beat yabo yitwa Nishida umva bagiye YouTube bakandika Loli and Naka by Nishida barayibona tugusaba si beat nyinshi puisque zose ziryoshe kwe uyu munsi wowe uza kurangiza gute wateguye kuza kuhimbaza gute uvuye ngaha mwaje gusengera ucugenda hehe bigenda gute no munsi so maze kuva ngaha mu yanca manza kuja muhira gufungura nyine comme famille kuko muri iyi misi mukuru igeze hari urubanza dukunda kugira abamizima mukaba muri famille mugatumira nk'abagenzi nkaje ko abagenzi banje benshi mfise nka atari abamizima turabatumira muhira bakaza tugasangira nyene tukarya umuceri umbise hama nka soire akaba ari umuntu apanga nk'ahantu yosokera tuguza sindamenya ahantu nosokera tugusa ndaza kugenda nkuko Imana yaduhamagariye gukundana abamizirima gushira hamwe ndetse no gukora ivyiza imbere y'Imana so bamizirima bose mwafunze mwagize ikarema muri itanga muravuga tureka tureke gufungura tureke ivya bintu dukunda kubwo kwereka Imana yuko tuciye bugufi dukeneye imbabazi dukeneye ndetse no kuba tworenuvera ivyaha vyacu hanini ndababwiye nti mukomere mubandanye ivyiza Imana ibayezagire inshallah mugere maka mugire mutubu ivyaha vyanyu and then bikomeze ibintu by'uno munsi bimeze gute birakomeye bari benshi wabibonye benshi cyane hari benshi akaje umuntu muri we ntanga kabisa yanyometse ujya mu nteri yambaye ibyo bintu by'umusenyeri ariko byari ibintu biryoshye abasilamu bameze neza bameze neza barayaga harya nitwa nde nibagize we ntiyadija ntiyayisha ndabicuritse ubu amazina yacu turayibagiye ntacyo urarihinduye ntacyo nanjye ntiyayisha ku mugoroba reka tujye kurya naho tujye kurya umuceri wese umaya rero gasobaye ndakubwira ikiganiro cyo cyagenze neza vrema nanjye cyagenze neza amizima basa neza n'umunsi twabwisha umunsi ko twabwisha abafana ba Satubi Satubi kirise abantu bose abantu bose
numva twakajana 15 12 Wasafi ariko abaririmbyi bacu tubabwire ngo respect sana mwese muri abarigend mwese muri abaririmbyi ebari ibintu bya bimeze neza bimeze neza cyane nanje murabona ibitambaro biguma biguruka usubira kugira akantu ko bwenge nk'akana kubise mu mutwe rero byanjabutse kabisa usanga usigaye uri gusa mu mutwe erega nago bashuhirwa mu mutwe igitambara nkagikorora nkabona abantu bafite mu mutwe barakomeye nkacabura abantu bose barandavye ati umukobwa arashira isoni kumbe jewe sinenze n'ivyabaye oya abantu bari totono mu mutwe barakomeye umunsi wose ahubwo baba banafunze igitambara imwe munsi bakarenza ko nakandi cyari kiganiro ntahiritsa cyari kiryoshe twabaye mu mwanya mwiza dushimire abakunzi b'idini rya Islam dushimire abayisilamu bose umwe wese ugiti mu cyubahiro cyanyu mubwiraho mubahwe mwakoze ko mwatugoye vraiment ko bibazo byacu ntibigeze batugora aya ni batugoye bafite umutima mwiza bavuye mu masengesho bafite amasengesho baracera ko uyu munsi harasha uyu munsi barakora ibintu byose yakumbuye barafungura baraza gutambangeje jaho oya n'ibindi bobivuga nabi oyangejeje aho twifuriza umunsi mukuru mwiza Eid Mubarak ahantu hose muri Islam hose hari inshuti abagenzi mbega umusana wese n'abayisilamu ndakura haki nakweza kumenya ariko abayisilamu bukuri twifuriza umunsi mukuru mwiza mubandanye nkuko mwaye mumeze no munsi je nuko ndababwiye mugira aho baba bakirisu biherereye mu Ramazani gusa babwire nawe ndetse nababwira abantu mwateguye kuja kurya abantu bateguye kuja kurya umuceri ni benshi muri wabo batatetse biteguye umuceri muze kurya neza ubagwe neza hanyuma ikigenda cyane ntahiriza mwabibonye batahije abakunzi babo n'abagenzi babo natwe twari twaberewe naho bataze batubwiye antikavira mabana ko mutonyi mu muceri mwambonye cyangwa Kristo cyangwa mabanda musa nka buri byo mvuga akabwira bambonye dusa cyane ega bambaye ibyo nzobyiga nambaye by'umuceri ari wangeze ndaberewe sha ego tubashimire rero tunabasezere bye bye naho ku munsi wa mbere ciao